twagiye turonka amaraporo menshi natwebwe tukavyibonera turi ku rubuga yuko izo ferabeto zidakwije. Mu bisanzwe ngahe iwacu Burundi hari amahinguriro twovuga nyamukuru abiri akora amaferabeto, hariho Iron and Steel na Fabri Metal. Rero hariho norme ijanye n'amaferabeto. Norme dukoresha niyo norme ikoreshwa ni muri EAC. Hariho ikamyo zibiri zimaze iminsi ku mupaka Ikobero twasubije inyuma, zisubire izo ferabeto zisubire iyo zaje ziko zikwije ivyangombwa. Amaferabeto afite milimetero indwi aha ku isoko iwacu baca badandaza bagira ngo ni milimetero 8. Iyo ni fraude ibangamira abene gihugu bari mu nyubako, ariko ababikora cyangwa ababidandaza bo bakunguka. Norme y'amaferabeto dukoresha muri EAC diametero ziva kuri 6 zigashika kuri 50. Twebwe ngahi Burundi diametero dukoresha ni kuva kuri 6 gushika kuri 16. Hariho 6, hariho 8, hariho 10, hariho 12, hariho 14, 16. Ariko urumva yuko ziguma zigenda, hariho 20, 25, 28, 32, 40, 50. Nk'iyo 50 niyo bakoresha bariko barubaka nk'ibiraro nk'iki bya bintu bikomeye. Rero izo kamyo twirukanye zisubira inyuma bari bafise amaferabeto ya milimetero 5 n'inusu. Izo 5 n'inusu zishitse ngaho iwacu baca bazidandaza bazita 6. Harimwo niza milimetero diametre ya milimetero 7. Bashitse ngaho iwacu baca bazidandaza bazita milimetero 8. Kukubera iki? Kukubera 6, 8 biri muri norme ngaho iwacu. Tuvyitegereje rero kuva kuri izo kamyo zisubiye inyuma nta ferabeto izosubira kwinjira mu Burundi idakwijije ivyangombwa, kuko twarapimye ngaha iwacu izo analyse physique muri laboratoire turabona ingene bimeze. Tudashoboye gupima ngaha turafise repertoire yabo dukora, turashobora kuja kubipimira muri Obuha canke tugapimira muri laboratoire ya Université y'u Burundi Sciences de l'Ingénieur canke ahandi, ariko turabipima.